kugira mureke kwibwa, ni murabi haruro berbe iba yashize kuri site, mubaze abantu babaha amafaranga baba bari ibyo biharuro biriko, kuko buri kwezi barabishirako, mukumva ko ariko abaha ibiharuro birengeye ibiri ku rugero rusanzwe ruzwi. Ivyo bintu mumenye ko agomba kubagirira nabi, muvuye ko amahera mugomba gutanga mushobora kuyahomberamo, kandi nibyo bimaze kwibonekeza. Yani mashirahamwe ya microfinance atari amagrupe communautaire muri iyi minsi tubona ko ariko arahomba, agahombesha abanyagihugu. Twaba tubabarire ko mu maraporo tufise uyu munsi biramaze kwibonekeza ko ayo mashirahamwe ariko arahomba gutyo na mashirahamwe yavyawe n'ama magrupe manyene. Nivyo ayo mashirahamwe aremerewe gukora n'ibyanyu nkuru y'igihugu, aho kandi muri kwa kutavugisha ukuri usanga batanga amaraporo atari yo kugira ngo babe agreye. Byaribonekeje ko uko kuntu batangura batanze amaraporo mabi arimo ibinyoma bituma byanse bikunze beca bahomba. Mu ntumbero y'Ibanki Nkuru y'Igihugu yo kwama itanga amakuru ukungene igisata kijejwe kuraba ingene amabanki ma microfinance yifashe bicishije mu gisata kijejwe kuraba ingene microfinance n'amabanki no kuraba ingene ubutunzi bw'igihugu tohungabana cyo mu Banki Nkuru y'Igihugu yama yafashe umwanya wo kugira ngo iganire n'abanyagihugu, iganire n'abanyamakuru, ibabwira uko ibintu bimeze, cyane cyane muri iyi minsi tubona hariho ama microfinance amwe abanyagihugu baguma bayahomberamo. Umunsi wo twaba twifuje gutanga ico Ibanki Nkuru y'Igihugu ibibona ko muri ibyo bintu, dufatiye ku maraporo dufise, kugira ngo tugume tugabisha abanyagihugu bene gihugu ukuntu bokwifata mu gihe bagomba kubitsa amahera yabo muri aya mashirahamwe. Duhereye kurajya twitwa amagrupe finance communautaire, turamaze iminsi tubabarira ko ajya amashirahamwe y'amagrupe finance communautaire atemerewe gutora amafaranga y'abanyagihugu ababarira ngo azoyahemba. Ajya bita ngo amaplacement, amategeko ntiyemewe ko ayo magrupe finance communautaire atora amaplacement kugira ngo ayahembe. Tuma tubwira abene gihugu ko uyo muntu ashira amahera yiwe muri groupe finance communautaire bakabambarira ngo bazoyahemba, azamenya ko amahera ayashizeyo kandi ko umwanya yo kumva yahombye, kuko ivyo bintu tumwe tubisubiramo ntibyemewe n'amategeko. Uyo muntu rero ahimiriza abantu kuza gukora ibintu bitemewe n'amategeko. Umwe wese yagumye kwiyumvira ati none ashaka icyo muntu. Icyo tubabarira nuko mu gihugu dufise amagrupe finance communautaire menshi. Uyu munsi tugeze ku 132, kandi mwumve ko izo groupe finance communautaire Ibanki Nkuru y'Igihugu irazikontorora. Ariko nkuko twama tubivuga, ntabwo Ibanki Nkuru y'Igihugu ishobora kuronka abakozi bo gushira muri groupe iyo yose ngo bagumeyo, ntibikunda. Ni ukuvuga mwebwe nyene bene amagrupe finance communautaire muteza gufasha Ibanki Nkuru y'Igihugu kugira ngo muze mutanga amakuru bitagenda neza. Iyo tubona rero abantu bagomba bavuga ngo bahombiye magrupe ubu tumaze imyaka 2 tuko turabivuga, twumva ari ibintu bitangaje, kuko abantu bagombye gutahura ko amagrupe yegeranya amakotizasiyo gusa, agahanahana utudeni duto duto
tutarenze miliyoni 5, nta kindi bemerewe gukora atari ibyo, nta kindi bemerewe gukora atari ibyo. Ikindi twovuga ni izindi mashirahamwe ya microfinance atari amagurupe communautaire, muri iyi minsi tubona ko ariko arahomba, agahombesha abanyagihugu. Twaba tubabarire ko mu maraporo tufise uyu munsi biramaze kwibonekeza ko ayo mashirahamwe ariko arahomba gutyo ni amashirahamwe yavyawe n'abo magurupe manyene. Nivyo ayo mashirahamwe aremerewe gukora n'Ibanki Nkuru y'Igihugu, aho kandi muri kwa kutavugisha ukuri usanga batanga amaraporo atari yo kugira ngo babe agreye. Byaribonekeje ko uko kuntu batangura batanze amaraporo mabi arimo ibinyoma bituma byanse bikunze beca bahomba, kandi ahanini boca babandanye bakorera za pratique bakuye muri magurupe communautaire. Icyo twabasigurira ngaha kuri ayo makategori abanyagihugu bavyumve nuko ayo makategori ya mbere n'iya gatatu ziremerewe kwakira ibyo bita amadepo a terme. Nivyo muri imvugo bavuga ngo ni placement, ariko kandi abantu batiza kumenya ko ayo placement bavuga, kadukoreshe placement kugira ngo abantu bagume babyumva neza, kuko niyo terme babazi bakoresha. Ayo placement bavuga mu bisanzwe abajanye n'ibintu twita amato crediteur. Taux d'intérêt crediteur ni kuvuga na mato ni inyungu bagushirako mu gihe ushize amahera mu ishirahamwe. Bashyize mu ishirahamwe kwati amahera ashaka muyatore muze murahemba, baca bakubushira ikintu bita taux crediteur. Iyo taux crediteur rero umunyagihugu yagombye kumenya ko buri kwezi Ibanki Nkuru y'Igihugu irashira raporo kuri site zayo ziba zerekana ibyo bigero by'inyungu aho bigera. Muri uku kwezi ubu turi kw'indwi kw'ijana, ni ukuvuga ko icyo kigero cy'inyungu aba ari 7% ku mwaka. Ni ukuvuga ni taux d'intérêt créditeur iri kuri 7% annuel. Mugabo rero ukazumva ucomva microfinance yaje kubwiye ati wewe zana jewe nzoguha 5% ku kwezi. Ni ukuvuga ko tuyigeranyije niyo 7%, ni ukuvuga ko abakubwiye ngo je nzoguha 60% ku mwaka. Turamaze kubona rero ko abantu bagira ivyo ni abantu bamaze kugira ibibazo by'ubutunzi, abantu bafise ibibazo by'ubutunzi mu microfinance yabo, cyangwa katubyite ko mu Gifaransa biri twavuga ko problème de trésorerie. Baca barondera inzira zose zishoboka zo kugira ngo abantu babazanire amahera. Umuntu amaze kumva ngo barama amahera ngana gutyo, agaca yirukanka ajana amahera atakikiri yumviriye, ntiyumviye ko ashobora kubihomberamo. Ariko ibyo tumaze kubona nuko ujanye amahera mu bwo buryo byanse bikunze ateza guhomba, kuko uyo muntu ariko aragusaba ayo mahera. None ndababaze, umuntu aguhaye inyungu za 30% ku mwaka, none wewe niyaguha credit, utwaye credit we azaca muha inyungu za kangahe? Kuko uvuze utanze 30% ku mwaka, no kuvuga kugira ngo uke nuko nawe wotanga inyungu z'ijana ku ijana, niko no vyita. None ninde munyagihugu yojya gutora credit kuri amahera? Muce mwumva ko uyo muntu ariko akubwira 30%, uwo muntu afise izindi ntumbero zumvikana, abanyagihugu mubimenye, mutahure ko mugomba ko bataguma banyikisha amahera yanyu. Abo bantu muze murabatubarira, kuko microfinance uyu munsi yo mu zindi kategori ubu dufise 85 nazo mumva ko ari nyinshi. Ushobora kuja kuri microfinance ugasanga BRB iramaze nk'amezi 6 iciyeyo kugira ama control, aho ugasanga ibintu byabo byarahindagutse byinshi muri yo. Dusaba rero ko abanyagihugu mukumva microfinance iriko irababaranguzira amahera tubahembe bakarenza indwi
kwijana ku mwaka. Abo bantu dukeneye kubamenya, muze muraduha amakuru, kuko impamvu tusaba ko abanyagihugu muze muraduha amakuru nuko ubu turiko turabaha ibiharuro mutiza kuza mufatiraho kugira ngo mugiye gushiramo amahera yanyu mumenye aho muyashira. Twabareye ko muraba kuri site ya BRB aho ibyo bigero by'inyungu bigeze. Utari mu byo bigero by'inyungu abafite izindi ntumbero zo kubahombya. Kandi twaramaze kubona ko akenshi amahera bakayegeranya agacanyika, tukarondera niba yagiye tukabura, tukabona ko hagitse amahera menshi mugabo no mu butungane bakaba bafata mugabo kugira ngo babe bavuga ngo amahera ni muyagarure, bikaba ibintu birebire ngira ngo muramaze iminsi namwe ibyo mwibonera. Birabaje rero ko Banki Nkuru y'Igihugu iguma itanga amatangazo igabisha abanyagihugu babarira ati nimureke gufata izo riske, nimureke gushaka kuronka amafaranga byihuse menshi mutarushe, kuko kuvuga ngo je ndafata imiliyoni 200 nshire hajya baze barampaye miliyoni 10 ku kwezi nicariye, mwumva ko ivyo bintu byosubiza n'inyuma igihugu. Tugasaba rero ko mwebwe abamenyesha makuru muza muradufasha gutanga amakuru ahimiriza abanyagihugu kwitondera gushira ibyo bintu amaplacement muri ayo ma institut de microfinance ababarira ngo yazane tuyahembe ku bigero bingana uko two turavuga. Ikindi twagomba kubabarira nuko hariho itegeko rishasha riherutse kujako riraba amagroupe financier communautaire. Abantu baguma bibaza ati none ko itegeko ryaje muri iyi minsi tukaba Banki Nkuru y'Igihugu ikaba itariko iratanga enregistrement mashasha, ati none bimeze gute? Nivyo iyo tegeko rirahari, aho kandi Banki Nkuru y'Igihugu imaze kubona ibi bintu byo kwibana biri mu magroupe financier communautaire, yarishizeho kugira ngo izo groupe financier communautaire ziko zirakora uyu munsi ziri en exercice zibanze zisuganye zikore ku itegeko tubona ko bishobora gutuma baja ku murongo kurushaho. Nitubona biriko biratanga ivyimburwa bikwiye, ni ukuvuga resultat nziza, tuzobabwira ko n'abandi bashobora kuza kwiyandikisha. Mugabo muri iyi minsi uko tubibona turavye ukuntu bacibana mu magroupe financier communautaire, ibyo Banki Nkuru y'Igihugu iracyayibangiriye kugira ngo kuko nibyumvikana ko ibintu bikivugwa hirya no hino ko tuguma tugira izindi enregistrement twongera twaregistra n'izindi mu gihe niziko zirakora ziri en exercice batatajya kutwereka ko noneho bashaka kuja ku murongo. Muri make tukaba ari izo message twagomba guha abenegihugu, tubabarira tuti kugira mureke kwibwa, ni murabe ibiharuro BRB iba yashize kuri site, mubaze abantu babaha amafaranga baba ibyo biharuro biriko, kuko buri kwezi barabishirako, mukumva ko ariko abaha ibiharuro birengeye ibiri ku rugero rusanzwe ruzwi. Ivyo bintu mumenye ko bagomba kubagirira nabi, mumenye ko amahera mugomba gutanga mushobora kuyahomberamo, kandi nibyo bimaze kwibonekeza. Izo message rero twifuza kuzoshika kure kugira turabe ko ibi bintu tuko turabona bishobora kudestabiliza ubutunzi bw'igihugu, bikadestabiliza le secteur financier, turabe ko byohagarara. Murakoze.